nishimikije ijambo Sadberuka kuvugira muri Buja FM hariho ibintu tudakwiye kuza dufinyisha cyangwa amajambo tuza tuvuga iyo tugeze kuri media. Uwo muntu arinze yumvira kugura ivyo vyuma nuko ababona neza yuko mu gihugu muziki wateye imbere. Umuntu wese aguze na speaker baffle akayizana nga baffle yonyene azi neza yuko iyo baffle bazoyimukotera igihe ntegura urubanza rwa mariage nakoresheje ivyuma byo muri RPS ijya ecran muza mubona haje imwe miliyoni 3 2 mètres sur 3 wafise nyine kugira examen de conscience ukavuga ati est-ce que je suis reconnaissant yuko ibi vyuma bya Alberic yabiguze kubera jewe kwari umutunzi akaba ari umutunzi atungishijwe n'umuziki none jewe gute iri nitegeko rihari murabona yuko riteyeko n'igikumu n'abashikiranganje babiri witwa Adolphe Rukenkanya na yari ministre wa jeunesse des sports de la culture akaba na ministre des finances de la planification du développement économique yitwa Honorable Tababdala. Iri tegeko ryerekana amafaranga OBDA iba itoza buri mwaka. Article 1. Toute exploitation lucrative d'une œuvre artistique ou littéraire doit être soumise à une perspective de redevance. Bisigura yuko buri gikorwa cyose haba ari umuziki haba ari iki umuntu ategeza kugikuramwe ivyunguka. Iri tegeko riri ngaha. Nk'umuntu yozakabona rino tegeko nta mpamvu nimwe yovuga yuko umuziki utari kuratera imbere. Niho muza gutahura kaya demana. Ariko jewe nashigikiye Sadbi murabona ko vyarangiye anyise umusazi. Ikibazo demana yagiye kugira nuko yabona nuko muri we yabona nko kumenga ivyo yakora vyose ntigeze abona neza yuko yamaze kurengera gukorera Sadbi ahubwo bari w'igihugu. Niyo mpamvu muravye ubona ari muri meditation. Bisaba rero umuntu mwe nuyo mutwara ahantu aronka n'umuyaga mwiza, umuyaga utagira ingorane, utagira stress, utagira ibiduhura navyo kugira ashobore kugaruka. Namutwaye kwa Rojanti umutwaye mu zindi ngorane. Hajya kwa Rojanti haja abantu bagerageje gukoresha ubwenge bwabo bwose gushika bugera gushika naho ziruka. Mugabo demana wewe yakoresheje ubwenge bwiwe bwose mu gutorera inyinshi yibaza abantu bafise. Muncamake ni game yamuhemukiye kandi no game mu Burundi murayidu udafise umutima ugumye irahemuka. Yarakeneye imembo kwa Sadbi na Sadbi no atacafise ari mu muhembe. Sadbi jebyo namukoreye ntabyo ndiko ndamusaba ngo anshimire postinge nganyishure nta muririmbyi numwe yo medita jenga nshobora je nabamedise imyaka myinshi ndaba promotinga ku munsi naha mumubona mwibarabara mana we iyo mwumvise ko ndababwira ivyo demana kwa dasara nibi wenyine ibintu reka rabyivugira ndonye kandi koramutsa mwese bakunzi basimbizwa Semavumba uno munsi kandi n'undi munsi dasanzwe no munsi muvuga yuko kuri jewe mission yose yabari misi y'amateka kuko burya iyi misi nyene ivyo tugenda tuyikoramo nivyo biba kahise hama nitutwenyene tugenda tubihereza agaciro bivanye niba biriko ndavuga yuko nivyo tuba twakoze muri uwo munsi kuko burya nkuko namanda rivuga namba le 1er juillet twama twibuka independance nuko ari ikintu cyabaye le 1er juillet umva ni le 1er juillet igombi kimwe amajana 1932 mugabo twama tuyibuka buri gihe bisigura yuko uwo munsi wari umunsi w'amateka peut-être n'uno munsi ibyo nshobora kubayagira kuri no micro bishobora kubabera ibintu bishobora kwandikwa bishobora gutuma ino tariki bivanye naho uri kurankurikirana uri shobora kubwira ibintu bishobora kugufasha mu nyuma ugasanga ubaye umunsi ntibagirwa. So nkuko nabwiye yuko mumbonye ndabasigira akantu canke ndabibutsa murazi neza yuko hariho numero yashinzwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri bino bihe mubona yuko ibiza byabaye byinshi hari ibiza kuko igihugu cyaramaze gushiraho uburyo bwo kwiga laboratoire habonetse nka kanshasha nambari nk'indwara canke bakubonanye ibimenyetso runaka ari nk'ibihara by'inkende bita mpox ari nka kolera ari n'ibindi byose ubona yuko ari indwara ishobora kuza ihungabanya
ihungabanya bene igihugu harashinzwe inimero itariha y'117 ushobora guhamagara buri gihe uba ubonye ka iri suspect ashobora kuburinga ukabona umuntu karafuruguta cyangwa ari karagira ibintu ubona yuko bishobora kuba byo gutera amakenga muri ico gihe urafise gucuhamagara iyo nimero itariha yashinzwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kurwanyigiza ca sida ni nimero 117 iyo nimero nturiha ukabona ka ugatisha ibintu birateye amakenga iyo n'umuhora utariha ushobora guhamagara ukeneye gutabariza no kugira ashobore gutabara n'abandi bene gihugu so nkuko nabibemereye ubu murazi yuko kuri n'urubuga dufashanya n'urubuga twigishanya n'urubuga haba hari abantu babambagiye bazi ibintu biriya nkavuga ati reka fata umwanya bishobotse ngire ico ashoboye kubivugako uno munsi sinza kuja cyane mu bantu bamenyereye yuko ndi surtout muri izi ntambara ko intambara tugora ni nyinshi hari za entertainment hari intambara za politique hari intambara juste ziba ziri mu mutekano mugabo byose ni intambara byose zira intambara mugabo uno munsi nza kuja mu ntambara uno munsi nza kuja mu byiswe urugamba kuba bugi intambara n'urugamba ibintu bitandukanye rero jewe uno munsi ngomba nje mu rugamba murazi neza yuko peu importe ama intervention zagira nga murazi neza yuko Jensen ngo ndi entertainer ndi muri entertainment cyane kiretse yuko meme n'abantu muri entertainment murazi yuko nuno munota ari umukandida muri entertainment ari karitoza ibi nibi kubirekana ama preuve name ndabwira yuko ntabwo turi épargné yo kwitaho ivy'igihugu urumva twese biyo tugomba kubimenya nta murundi numwe ari épargné avuga bati agomba kugira sisi ndabibazwa agomba kugira yuko umenga ivy'igihugu ntibimuraba kuko wanka gutora nka gutwagwa ari nayo mpamvu mwabonye yuko nahisemwo kubereka kuri ko badutwara kuri ko baturongoye imigambi bagiye bararangurira bamwe ivyo ofite no musivyo nza kugaruka ko uno munsi ngomba tuze kuyaga kuri point zibiri cyangwa zitatu bivana mugabo point ya mbere nagomba nze ku ijambo byashikirijwe na Sadbi n'umuririmbyi yakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ngomba tuyage ku bya Sadbi yashikirije muri Buja FM burya nambe no game yacu imeze kumuyibona nuko hariho abantu barahawe icyizere muri kahise hari abantu bagiye barahabwa icyizere abantu bagiye kuruduzwa bararonka promotion zikwiye abantu bashizwe ku rwego rwo kuvuga yuko bamaze kugera aho bogeze bohindura ibintu mugabo batigeze bafata ingingo bahisemo kwigumira nkuko umengo ntawo bigeze bagera ibi ndabivuze kubera nishimikije ijambo Sadberuka kuvugira muri Buja FM ashobora kuvuga yuko mu Burundi atabaguza atunga bahari beinvestisa muri entertainment iyo jambo je narajumbise rambabaza kuvuga yuko mu Burundi atabaguza atunga bahari beinvestisa muri entertainment mu gihe n'abasanzwe bahari ari abaririmbyi bonyene babomora kuko abaririmbyi bacu bibaza yuko umugwiza atunga investment yiwe agira amafaranga yiwe aza gushora muri no miziki si bina abaje gukinisha si mikino abarimwo no kuri se amafaranga abaje kubagabira mu bisanzwe ofete twamenyereye yuko ino game yacu abantu bose babizamwo abantu nuvuga yuko baza muri no entertainment cyangwa baza gushigikira kino gisata umengo nabantu baba baje gufasha umengo ni imfashanyo baba baje gutanga Claude ndabira mpeshakoshi gato ikintu nkorayo umuntu bazi bari imbere yo kumuguru
so nayinsabye ibipapuro kugira ndabereke ndanabasigurire neza ico twita urugamba. Hariho ibintu tuba tudakwiye kuza dufinyisha cyangwa amajambo tuba dukwiye kuza tuvuga iyo tugeze kuri media, kubera hari abantu benshi umuntu abari karaca intege. Hari abantu umuntu abari karaca intege benshi, kuko je nka jewe iminsi maze ndiko ndatembera, ndiko ndaherekeza abanyepolitike iyo bari, nashoboye kuraba investissement abantu bariko barashira mu muziki. Ari abantu bavuze ngo kugura ivyuma by'umuziki ngo si investissement bugize, kuko ntugura ivyuma by'umuziki ahantu umuziki utateye imbere. Nushaka kugura amapodium y'amamiliyoni y'amamiliyaridi, ukagura naravye nko muri Buja Event ivyuma vyabo baje kuri tele bazana actros zibiri zipakiye ivyuma, haba harimwo ama generator, haba harimwo maki, ibintu byose kit comprenez, ibintu byinshi cyane. Uwo muntu arinze yumvira kugura ivyo vyuma nuko ababona neza yuko mu gihugu umuziki wateye imbere. Ntabwo abanyamuziki nibo bonyine dukwiye kwiblaminga tuvuga tuti impamvu abanyamuziki bataratera imbere ni yahe. Mugabo umuntu acha agomba kuvuga yuko atabantu bashiramo imitahe muri entertainment. Hapana, ushobora umuntu wese aguze na speaker baffle akayizana nga baffle yonyene, azi neza yuko iyo baffle bazoyimukotera kugira baje kuvuza umuziki. Nuko umuntu adoza kuvuza umuziki, uwo muziki azogenda kuvuza, nuko umunyamuziki azofise income, azafise ahantu akura uburyo bwo kurema n'ivyuma bizimvye cyane. Ko je ndibuka igihe ntegura urubanza rwa mariage nakoresheje ivyuma byo muri RPS hajya muri Agora. Muragenda murabe investissement ziri ama groupe electrogene bafise ivyuma bihaguruka umunsi umwe. Nayo mpamvu ubona n'abarimbyi bacu benshi batinya gukora ibiteramo ko bazi neza yuko sound zimbi. Umunsi umwe ugasanga ivyuma ni miliyoni, abaye make miliyoni 20 million ku munsi umwe kugira abahinga n'ibikini ivyuma bishobore guhaguruka. Ugasanga kugira ukore ayo ni make miliyoni 20. Ijya ekran muza mubona haje imwe miliyoni 3, 2 mètres sur 3 millions kugira bayizane n'umufunda za ku install imiliyoni 3 ku munsi. Izo ni investissement ziri ngaha, n'abantu bazanye ivyuma biri ngaha, kandi ivyo vyuma mu kubigura babanje kuraba ati muri kino gihugu muzikuriyo, kandi abo bantu bamana akazi. Muragenda mubazi bamanano bagiye gusonoriza, bamanano bagiye kuinstall ivyo bintu, kandi ivyo bintu nakindi babishirira ko atari umuziki n'ama miliyaridi bagana baguriza tunga bashizemwe imitahe yabo muri iyo miziki. Peut-être ushobora kuba uririmba utaza agaciro k'ivyo ugira, ntucu ugomba kugenda kuvyagiriza abantu yuko abantu batamaze kubimenya. Hari abantu bamaze kubona ko game yacu amaze gutera imbere, ari niyo mpamvu bagira izo investissement. Iyi point ndiko ndayivuga ko kugira ninagera no kugice kigira kabiri, ko no musi ndabemereye yuko ndababwira point zibiri muraza gutahura impamvu ndiko ndababwira bino bintu. Ushobora kuvuga yuko atabantu bashora, uno musi hageze yuko ari imvyi bonyene birimbura, nyine uri muri urafise kwicara hano kimvira none kubera iki Alberic yaguze ivyuma vy'amamiliyoni y'amamiliyaridi. Fata actros zibiri zonyene warozi kugwa ngaha, izo ni actros zitembereza ivyuma byo kuvuza umuziki. Urafise gukimvira ati est-ce que urafise nyine kugira examen de conscience ukavuga ati est-ce que je sais, est-ce que je suis reconnaissant yuko ibi vyuma vya Alberic yabiguze kubera jewe. Cyo kibazo umaze gucibaza, hari muri bamaze gucibaza ngaha. Raba ama studio asigaye ari mu Burundi ngena ngana. Raba abantu asigaye afise ama radio atakinda vuza, raba za Buja FM
Buja FM 24/24 ni entertainment gusa nta politique bajyamo kandi ni radio ihagaze neza ifise amadiri menshi ifise amapublicité menshi abajournaliste babo bahagaze neza kandi atakindi bakora atari umuziki. Eske buga numva yuko abanyamuziki bonyene ugato kabo ari bonyene bakwiye kwirimbura akamenya ati none abandi baza bakora ibiza guherekezo just umuziki uri vaste si namba DJ Paul avugiriza mwibare afise ma boîte adadaza umuziki kwateye imbere none iyo ni example cyo kibana Paul we adandaza umuziki muri boîte wewe kwateye imbere none jewe gute. Ivyo ni ibibazo dukwiye kwibaza, ni ibibazo umunyamuziki wese akwiye kwibaza ati none ugiye ko ari boss ko ari umutunzi akaba ari umutunzi atungishijwe n'umuziki none jewe gute. Naho iyo ni examen de conscience. Ikindi naco impamvu nasabye bino bipapuro iri ni itegeko risanzwe rihari. Iri tegeko rihari kuva muri 2014 sivyo. Iri tegeko ahubwo par contre abarimvyi bacu bari bakwiye kurekera amateko kiri no tegeko ridashigwa tutararibona rigiye mu ngiro kwera abo bose ndiko ndavuga hari abantu bace bazanga bavuge bati simbizi ibyo Sadbi yavuze abantu bashobora ko investisa direct mu muziki muririmvyi ukamushiramo amafaranga. Hano hari itegeko rivuga ati titre yaryo rivuga ati ordonnance ministérielle conjointe numéro 226.01/540.0/83 du 21 janvier 2014 portant règlement de perception des droits d'exploitation des œuvres littéraires et artistiques au Burundi. Iri nitegeko rihari murabona yuko riteko n'igikumu n'abashikiranganje babiri witwa Adolphe Rukenkanya na yari ministre wa jeunesse des sports de la culture akaba na ministre des finances de la planification du développement économique yitwa Honorable Tababdal. Iri tegeko le présent ordonnance entre en vigueur le jour de sa signature. Iri tegeko urabona ni impapuro ni rumwe zibiri zitatu zine zitanu standard indwi umunani icyenda 10 11 12 13 impapuro 13 izi muri izi mpapuro barerekana tarification des droits dans les lieux publics et sonorisés. La tarification des droits d'auteur dans les lieux publics sonorisés est trimestrielle. L'usager peut anticiper la totalité des redevances annuelles. Une réduction de 12% est appliquée. La moyenne des prix des boissons, la tarification des droits dans les bars et restaurants avec ou sans danse incidente et forfaitaire. Elle est calculée selon la formule suivante. La moyenne des prix des boissons alcoolisées et sucrées fois la moitié du nombre de chaises fois 10% fois 0,75. Aya mafaranga ba DJ Paul baba batozwa. La tarification des droits dans les magasins libres, services et alimentation forfaitaire, elle est calculée à base de nombre d'employés. De 1 à 2 employés, la redevance est 6 000. De 5 à 6 employés, la redevance est 7 500. De 17 à 18 employés, la redevance est 12 000 francs. De 21 employés plus, la redevance est 20 000. Article 17. Au titre de la sonorisation générale, la tarification des droits dans les magasins, marchés, supermarchés est calculée à base de la superficie réelle de 150 francs par mètre carré. La tarification des droits de tir de sonorisation générale dans les stations de service est calculée en fonction du nombre de pompes. Même dans ma station. De 1 à 3 pompes, il y a 10 000. De 4 à 5 pompes, majoration. De 5 pompes, majoration de 10%. De 6 à 7 pompes, majoration de 15%. Plus de 10 pompes, majoration de 30%. En cas de bar, boutique, cafétéria ou autre point de vente dans les stations, on applique le forfait sonorisation générale. Au titre de sonorisation générale, la tarification des droits dans les salles d'exposition est calculée à la base de la superficie réelle et du coût de location. La valeur du mètre carré est de 2% de la moitié du coût de location appliqué d'un taux de 10%. La sonorisation générale dans les banques, institutions de microfinance
compagnies et agences de voyage, sociétés d'assurance et de télécommunications et d'autres endroits ayant des salles d'attente sonorisées et soumises à une tarification forfaitaire. Celle-ci est calculée à la base du nombre d'employés en contact avec la clientèle, au guichet et au nombre d'appareils à musique utilisés. Iri tegeko ni hari kuva 2014 numva nabwiye ni impapuro 10 zingahe sinayisoma zose nga muri kino kiganiro. Mugabo nk'umuntu ashobora kugenda muri Obedea, iri tegeko ryerekana amafaranga Obedea iba itoza buri mwaka, kandi ano mafaranga Obedea imaze kuyatoza. Je ndibuka ministre Ezekiel akiri umushikiranganje yarigeze kutugirisha inama, niyo nama yonyene mperuka ico gihe yarigeze kuduhamagara atugirisha inama adusaba yuko gushika muri iyo nama yabaye hari muri 2022, yadusavye yuko hari mu ntango za 2022 adusaba yuko gushika juin 2022 abarimvyi bose bazoba bamaze guheza kugenda kwandikisha ibikorwa vya muri Obedea. Mugabo sinibaze ko nabagiye kuko ari amafaranga yose mubona ni Obedea yatoza hama igacyagaburira bene ivyo bikorwa. Ndibaza n'ibihugu bike bifise rino tegeko gufata nk'umuririmbyi akagenda akidoga, kandi hariho n'itegeko ufate ni abantu hari abaririmbyi benshi ngara abantu benshi ngaba babaye mu kutamenya umuntu nashobora kubacira imanza. Mugabo ndababwire yuko ndetse kubabesha utwigoro twose twotuma umuririmbyi ushobora gutera imbere leta yarabikoze, kuko uravye ikanda basomera gato gagija kuri point igira kabiri ari navyo birafatanye vyose no munsi. Il article ivuga ati le ministère de la jeunesse et de sport et de la culture, le ministère des finances et de la planification du développement économique, vit la constitution de la République du Burundi, vit la loi numéro 1/6 du 25 mai 1983 portant la protection du patrimoine culturel national, vit la loi numéro 1/021 du 30 décembre 2005 portant protection des droits d'auteur et droits des voisins au Burundi. Il y a d'autres déterminations à Mourime. Niyo irima dekre ya mbere n'icubahiro Petero Nkurunziza yasinye gishika ku butegetsi mu 2023 z'ukwezi kwa 12 2005 yarashizeho itegeko rikingira abanyamuziki mwumva. Hama vile loi numéro 1/35 du 4 décembre 2008 relative aux finances publiques. Atugeze mu kiga ca leta kubera ngaha ni vyunguka hatugiye mu vyunguka rero. Vile la loi numéro 1/23 du 24 septembre 2009 déterminant les avantages fiscaux prévus par la loi numéro 1/24 du 10 septembre 2008 portant compte des investissements. Via la loi numéro 1/2 du 24 janvier 2013 relative aux impôts sur les revenus. Via la loi numéro 1/12 du 29 juillet 2013 portant la révision de la loi numéro 1/2 du 17 février 2009 portant institution de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, vu le décret numéro 100/237 du 7 septembre 2011 portant la création de l'Office burundais des droits d'auteur et droits des voisins, ordonne. Sivio. Article 1. Toute exploitation lucrative d'une œuvre artistique ou littéraire doit être soumise à une perspective de redevance. Bisigura yuko buri gikorwa cyose haba ari umuziki haba ari iki umuntu ategeza kugikoramwe ivyunguka. Iri tegeko riri ngaha nk'umuntu yozakabona rino tegeko nta mpamvu nimwe yovuga yuko umuziki utari kuratera imbere, kuko d'abord ikintu cya mbere iyo ufise amateka gukingira wowe uri umuririmbyi ikintu nyamukuru ubukwiye kwanza kuyamenya. Iyo yamenye kigira kabiri uca wiyegereza abaje kuyashira mu ngiro. Naha mubona je murinze mubona ngaha ndiko nkagenda muri campagne nkiyegereza abana ndi kugira ibi niho ngenda ndabikura ibi. Naje sinari kumenya ko bibaho iyo aba bantu agenda ndabiyegereza amenye yuko ivyo twarondera byose byarangiye. Habura asigaye yuko twebwe rero vous les artistes mushobora kwirimbura mureke kuza mugenda musigura amanosense ku maradiyo. Abagwiza tunga hamwe bomenya ndisure certain. Iri tegeko iri aha barakubwira yuko iyi ngingo ya nyuma article 57 iravuga yuko en cas de retard dans l'acquittement des droits une pénalité de 5000 francs est payé par chaque jour de retard sans aucun plafonnement. Murumva neza yuko n'amapenalite iki kintu nkundira itegeko nuko iyo wanse kuri kurishira mu ngiro habaho n'amapenalite. Cyo bibaza nk'abantu batarisha no makori kuva ayo no mafaranga no ma redevance. Ura abantu bavugije imiziki kuva no teko yari kuva 2014. Mugabo ndayivotena sabanyamuziki bacu
bishinga gusa kwidoga for no reason, ibintu by'ama nonsense, kandi hari ibintu bizima bihari byose, kuja kwidoga ngo nta bagwiza tunga bahari, kandi abagwiza tunga buzuye ngaha. Gusa impamvu ubona yuko bigora nuko bakorana direct n'abanyamuziki, ba prefera kuvuza imiziki yabo sans abanyamuziki, nuko kuntu tudakonsidera yuko ari abantu bagize ayo ma investissement, kwiyumva yuko turi abastare gusumba. Kigira kabiri rero gifatanye n'ivyo nyene, ni kuri kayumu ya Demana murabizi Dornema umurivyi Dramatino yigeze yanditse yuko akeneye kumufasha. Ndabwira yuko Demana ari mu ngwanyi dufise twafashanyije n'urugamba, kandi n'ubundi ari twandanya turufashanya. Je Demana kenshi turakunda kuyaga, ndibuka Dernièrement nari kumwe na Juste Gaël turi amajajja kuri yakeza turiko turafungura, je ndamubona Demana, ndamubwira Gaël twende tumuvugishe. Demana yari hasi, numva umubonye we utamuzi ukibaza ngo n'umusazi. Tugiye Juste Gaël nyine ratanga avuga ati none ko batubwira ibi njama kwa mezuko, ndambwira ati isi Demana arimwo iratandukanye cyane n'ivyo abandi bantu bibaza. Demana ntabwo asara. Umuti wa Demana nabonye yuko abantu bakavuga ngo bamutware kwa Rojanti, twebwe mu igihe Spox muri Spox yari mu kwa Rojanti twaragize truc nabakoresha umwanya tuyanya Demana turamugeza kwa Rojanti. Abaganga baramwe examena baramwumviriza ko gana abahinga, batubwiye ati no muntu araciye ubwenge, nta kibazo na kimwe afise. Urumva rero ngoma ndababwire ikibazo cha Demana ngaha. Hariho interview naguye ko niyo nkeneye yuko ndabasigurira neza, niho muza gutahura kaya Demana. Hano ndafise interview ngaha, sinibuka medium yayikoze ko, niyo ngoma ndaba playingire mwumve, muraza guca mutahura, kandi muza kubona yuko ibi bihwanye n'ibinyene meje gusigura. Mwumvirize. Ushigikira umugabo adakomeye ugakubikana nawe, washigikira ukomeye mukajana. Ariko jewe nashigikiye Sabi, murabona ko vyarangiye anyise umusazi. Turagarutse kandi kuri Sabi. Mu bisanzwe kaya Demana niyo ngomba ronda basigure pour le moment ikibazo Demana yagize. Murazi neza yuko Demana yari muri Team Satura, yari muri ba basore basanzwe bafasha gukurikirana ibikorwa bya Sabi, murabizi. Demana rero ikibazo yagiye kugira, yatanguye akorera Sabi ari umuntu nyene ibikorwa vyiwe akamuposta akagira uko nakuriya. Hama Denku asanga ofeti ubwa mbere namwe utangura kurakorera umuntu, mu nyuma ugasanga gwamaze kwikorera, usigaye wikorera ivyawe mugabo mu mutwe wawe ukaguma wibaza kugikorera wa muntu. Mubisenge Demana yatanguye ari mu promoter wa Sabi, hosting Sabi, wanashaka na audience nini ya cyane, yari y'abantu ba Sabi, urumva kuko yari mu bantu bavugira Sabi. Wazi ko Demana avukana Benturo wewe yari no muri Empire. Hama aguma ari Sabi. Denku acaronka umuhamagaro wo kutaba Sabi, ahubwo yisanga ariko aravugira igihugu, ariko aravugira ku buryo buri mu artiste wese yo kwiyumvamo mu byo ariko arashikiriza. Na hamwumva yuko gushika uri kurumviza ino interview, murumva neza iyi interview Demana yakoze byatanguye kuyangara gato bigitangura mu ntango. Mwumvirize. Ushigikira umugabo adakomeye ugakubikana nawe, washigikira ukomeye mukajana. Ariko jewe nashigikiye Sabi, murabona ko vyarangiye anyise umusazi, ahubwo yise badese bo baratomboye. Jewe n'incuro zose namugwani yanyise umusazi. Urumva mu bisanzwe mwumva neza yuko Demana umuhara afisa ufitiye Sabi. Hariho urugero Demana yagezemwo, je ndibuka umunsi barinoji baza gusinya muri Wema Entertainment. Demana twarahuye ico gihe, yari umukozi kabisa yaragezweho. Demana agira ama commentaire nyene, agira ama intervention, hamwe buri muri imvyo wese yumva yuko yirimbura akiyumva nyene kibanza rimwe.
Demana ndamubwira ati Demana aho ugeze izina ryawe rimeze neza ufise na fan base nziza dukora ivyunguka ni ivyo uri kurakora wewe si Sadbi biguhembera ahubwo ni game yose muri rusange yo guhemba kuko ivyo uri kurakora nuko urabikora Sadbi ubikorera abarundi bose ukorera abarimvyi bose nubikorera Sadbi kuko uri kuravuga ama intervention yagira kuri qualité kukungena muri ni byatobeshwaho n'umuziki gusa akiyumvira ama projet muri buki gihe Fizo ya restaurant yaragize ama intervention Demana aragiriki atanga uburorero n'ivyo ivyo ni byarabasadbi gusa byarawe muri imvyi wese ikibazo Demana yagiye kugira nuko yabona nuko muri we yabona nko kumenga ivyo yakora vyose ntigeze abona neza yuko yamaze kurengera gukorera Sadbi ahubwo bari w'igihugu ivyo avuga bitaraba Sadbi ntibiraba umuntu urumva nakiri umuntu Demana yari yamaze kuba w'igihugu kuko nivyo yavuga mu nyuma rero acahemukigwa naho yaziga yuko yoza ukura impembo ni nka kwa kuntu umuntu ashobora kuba yaritangiye umugore cyane umukobwa hamwe umukobwa amuhemukira hari abantu menshi abantu rumwe nabo batwara kwa Rojanti batwara muri rehabilitation muri rehab muri rééducation bakakudeconnecta n'ijyasi umva Demana mu bisanzwe akeneye nakeneye no kugenda ahantu haja abantu baparanganye Demana ubwenge bwe buri normal yako gusa arafise ahantu yahemukiwe umuntu ro yahemukiwe rero ntaja kwa Rojanti harenga amamezo y'amaretraite bagenda kugiramwe mari habo mwe nayo abantu bakabaredika bakabakwega bakabagarura atari miti ntibanakoresha ni miti si miti si byabishinge bamujomba hari bitinga bagenda umuntu yasaze suko Demana ni yasaze ndasubiyemo ndabivuze Demana ntabwo ari umusazi Demana gusa n'umuntu akwiye kugenda ahantu akaja kuri yabamuhemukiye akabaja kuri bakamutwara ahantu atababona ahantu yumvira ibindi bintu haba mu wundi mu buzima bushasha ahantu atacabura ronka ibyo afungura abona ibintu byiza gusa Demana yo chakira ahantu atabona stress z'abantu kubera isi Demana arimwo si isi twe turimwo niba umuravye ubona ari muri meditation bisaba rero umuntu mwe nuyo umutwara ahantu aronka n'umuyaga mwiza umuyaga utagira ingorane utagira ama stress utagira ibiduhura navyo kugira ashobore kugaruka namutwaye kwa Rojanti umutwaye mu zindi ngorane habwa ubugiye rero kumwica burundu kwera hajyaza guhura n'abandi bantu bafise ibindi bibazo ari yara n'abantu bagize ama depression abantu zagurutse vyanse abantu bagerageje kurondera ama solution biranga mu gihe Demana wowe yarondeye solution bamwe birabakundira abandi nabagerageje hajya kwa Rojanti haja abantu bagerageje gukoresha ubwenge bwabo bwose gushikaho bugera gushikanaho ziruka mugabo Demana wewe yakoresheje ubwenge bwiwe bwose mu gutorera inyinshi yibaza abantu bafise hama abo bantu baje bamwe bagomba kwerekana nkuko ibibazo vyakemutse hama abarindira ko impembo aca badesu munca make ni game yamuhemukiye kandi no game mu Burundi murayidu udafise umutima ugumye irahemuka kuko irimwe abantu benshi nibi ndabereka ngaha usanga banirengagiza n'amategeko yonge n'abagenga bakamana ibibazo aho bitari ukumva umuntu agiye umuririmbyi ya lisansi ari ashobora kuja gahagarana imbere agiye guserukira abandi akavuga ijambo rizima wagenda kumva ukumva ariko aravuga nonsense ariko avuga ibintu ataco bifasha ataco biza gufasha atani ico bimaze wari usirindi uvuga ati ubu rero ko nakagomba avuga ikintu kizima agomba avuga ikintu cy'uhumure agomba de partage experience imyaka amazi imyaka hafi 200
umaze hafi 20 uri muri game maze 20 iyo game irimo hagaze ukarindira ijambo aza kuvuka umuba ariko aricuza wikura cinega abandi ngiye tubona yuko ubihe byahindutse umuririmbyi no musa aragira 6 gato ukabona ubuzima bwahindutse mu gihe no musa yamaze kuba accès d'opportunité opportunité menshi ahari mugasanga babaririmbyi baracamana imyidogo baracamana imihari mu gihe ibyo no musa aribyo munadakeneye akeneye kwiyumva aho tugeze naho twaferingiye ugira tugere muri tube mu bandi bose bari muri vision tumenye natwe bwaho turiko turagenda niyo tugeze iyo niyo message umuntu aba ariteze ku muririmbyi abo rero nibo bahemukiye Demana yaragerageje kubereka ibintu byotuma bagera aho bageze hama mu nyuma bakabesha abantu ko bahageze bagenda kora bahiyaritana namwe baraja naho rero Demana yaciye aferingira reka mwumve ngerageze guplayinga kano kantu nuko nakagiza gace mandanye mwumva ntago ndamwinjiriye mu buzima ariko nagwana nawe kimzi ariko mwumve yuko yikubise mukeba wirenze uruko nta mu promoter nga mu Burundi azo promotinga Sadbi acireka kaguru ntako je naciriye hama murabyumva niko ndababwira rero nibi wewe yarazi yuko nubu ravuga ati nta uzo promotinga Sadbi yarakeneye membo kwa Sadbi na Sadbi no yatacha afisa ari mu muhembe Sadbi jebyo namukoreye ntabyo ndiko ndamusaba ngo anshimire ngampostinge nganyishure ngamvuge ngandirimbe sinkeneye na postinge ndavuga ati nta kiki nkeneye mu Burundi nta muririmbyi numwe jewe yonyamamaza nta muririmbyi numwe yo medita jenga nshobora je nabamedise imyaka myinshi ndaba promotinga ku munsi ariko nibyo nabavuze ko ndabahaya ntabyo bigeze bumva bo bafise ibyabo biyumvira ariko bavyumvise bino ndababwira nibi ndababwira rero yaramamedise umva yaragera medita buri buzima bw'umuririmbyi muri rusangi nta kimwe bigeze bumva ni deception de Demana yagize naha mumubona mwibarabara mana we iyo mwumvise ko ndababwira ibyo Demana kwa dasara nibi wenyine ibintu reka byivugira nivyo byagere kuri urwego nuvuga ko byageze ko mu nyuma sibazo kumva ivyo nabavuze ko mu myaka yose nabavuze ko bazoca bonyene bikondana hama baci babona yuko Imana ingene icimanza yuko itigera igira iki irenganya bisigura ko ibiganiro byose nakoze ndiko mvuga Sadbi neza yuko wewe yabyumvise murumva neza yuko agumagaro kandi kuri Sadbi tanto kugira mutahure mwumva aho yahemukiwe hariho murumva yuko umuntu maravuga baririmbye muri rusange mu nyuma gashagara kandi kuri Sadbi bisigura yeje naye namubwiye kuva karati bro ikibazo wewe aho ugeze Sadbi waramaze kumurengera muri no monde yiwawe nugu mufokasinga kuri Sadbi ko ukagumufokasinga kuri Sadbi uraba deswi iryo jambo nari mubwiriye kwa Maître Muvayo umunsi ba entertainment bagira nuko namubwiye ni ukagumufokasinga kuri Sadbi urazagura n'ingorane nibi rero mubona niyo mpamvu rero mpamagarira abantu bakeneye kumufasha ari abantu benshi amaze kunyandikira ndazi neza yuko nabona abwiye tereka mbanze mvuga na famille yiwe kugira numve yuko gusa juna narabaye dessus mbonye ba Benturo bagiye kwa Rogante nabonye nivyo nabwiye ati Demana mutware kwa Rogante kiasi kibanza kwiriye hari ahantu i Bururi bambwiye ahantu i Bururi hari centre de réhabilitation ni kigume ngo cy'abanyamerika kandi ibyo ngo babikora ku buntu je ndaza kukurondera ama contact yabo kanaze ko Demana azogaruka ari mu bindi bibazo byiwe ntabyumva ariko abantu bakaba barabyumvisa abantu bazonshingira intaye niyo mpamvu ndiho ndi Demana wewe hajya yigira kanzi yibaza ngo ndasara ariko ntazi yuko babandi banzi neza twirigwa yuko babizi ko nkome bisigure nta makuru afise niyo mpamvu nta na hiti yokora Sadbi nta hiti yokora nta umucamake iki muri kino kiyago murumva neza yuko agaruka kuri Sadbi cyane mugabo ikibazo cha Demana ntabwo ari Sadbi
ahubwo gusa ikibazo Demana yagize nuko yakoze akorera igihugu yiteze yuko impembo iva kwa Sadbi. Ico kibazo aho kiri hamaje nkaba ndabemereye yuko vuba cyane ndaza kukontakta famille yiwe tuyage kuri kino kintu numve ko babitahura kuko n'ubundi famille ni decida aho bari bumutware. Je naje nkaba ndisimbizo Semavumba nkaba izi point zibiri nizo nari nkeneye ko navuze ko tuza kuyaga ko Imana ibandanye ibakomeza mu banyu no mu byanyu bandanye bazigama munagerageza guhanahana buno butumwa mufise kandi n'ikindi kibazo muze mugishira muri commentaire. Je nabemereye yuko ku munsi nzuza ndaza ngira ico ndabayagiye. Je ndisimbizo Semavumba ndabakunda cyane.